ukavuga ngo nzogera hariya nzogera kuki umva kandi burya reka ndababwire nuko burya abantu benshi turizera mugabo nuko tudatahura ngo twizere mu ijambo ry'Imana nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Noneho umuntu arashaka no gupanga amapogama yiwe ukayapanga uzi ngo ejo uzobikora. None uko kwizera mugabo kutarimwo ukwizera Imana ishaka. None n'igiki kikubwira ngo urugendo ufashe uraza kururangiza urizera kuza gushikayo. Haleluya. Rero n'Imana iragomba ko bakunzi bahori CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana datarugira byose uri mu ijuru wewe vyagiye ahera cyane turi nahaza izina ryawe kuko atarindi rikwiye kuri ntaza atari ryawe. Turagushimira ubwizigirwa bwawe n'ubuntu bwawe butangaje mwami Imana utugirira ko bukeye nuko bwije kuko uri Imana itwitwararika. Niyo dutemvye uratuvyura ukadusubiza mu ruhongore rw'intama zawe. Iyo turira uraduhoza, iyo tubabaye uratunezereza kuko umunezero wawe n'ukubona abo baremye bose baguwe neza. None muvyeyi mwiza nta utogushimira nta utoguhimbaza utaguhimbaza n'udatahura urukundo rwawe utakuninahaza n'udatahura ico wakoze waduhaye Kristo wadupfire ku musaraba kugira ngo tube abana mu rugo. Nico gituma umwana mu rugo akwiye kuhora ninahaza kandi ashima uko bukeye nuko bwije. Ese icompa uyu munsi abantu bose bagatahura urukundo wadukunze n'imbabazi batugiriye bagahora mwami Imana imbere yawe bagushima. Urakoze murengezi w'ubugingo bwanje ko wumvise ugusenga kwanje senge imbere yawe muri iki gitondo. Izina ryawe rikomeze gushimwa no kubahwa n'abato n'abakuze abakomeye n'aboroshe abaganje bose n'abashizwe hejuru bose bace bugufi baninahaza izina ryawe. Urakoze icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje senze nizeye kuvyumvise amen amen. Rero jambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni jambo ry'ukwizera. Haleluya. Ukwizera abantu b'Imana niko kuboko kwakira amasezerano yawe. Haleluya. Niko kuboko kwakira igitangaza ukwizera. Haleluya. Umuntu atizera ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Amen. Kandi iyo utizera ni gake ubona amasezerano agushikako. Reka turabe mu Baheburayo igice ca 11 dusome kuva ku murongo wa mbere dushikane kwa gatatu mwumve ukwizera icarico. Ukwizera ni ukumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nico catumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Amen. Urumvise ukwizera nukumenya nukumenya ngo nukumenya gose ivyizigirwa udakekeranye ngo ntibizoba. Haleluya. Urumva nukwizera nk'ubu kavuga ngo dufatire nk'akarorero kuri Aburahamu Imana yaramuganirije iramubwira ati Aburahamu va mu gihugu cy'iwanyu ube mu muryango w'iwanyu atuhaguruke uze ndakwereke igihugu uzobaho. Aburahamu ntiyari bwumve na rimwe bavuga Imana. Ntayo yarazi kuko basenga ibigirwamana. Yumva ijwi arahaguruka aragenda atazi yaroye agira ukwizera kurenze ngo aragenda Imana imujana hanze. Hama iramubara yatumviriza Aburahamu ati soka hanze aturabona ziriya nyenyeri ziri kwijuru ati ziharura. Aburahamu ati ntazo noshobora guharura. Ati ukubona utoshobora guharira izo nyenyeri niko n'uruvyaro rwo mu nda yawe utazoshobora kuruharura. Aburahamu yizera iryo jambo Imana imubariye. Hanyuma Aburahamu ararindira iryo sezerano yari arifise yari hawe umenga afise imyaka 75.
Aburahamu aragenda gushika ku myaka 100. Sara umugore wiwe yitwa Sarayi aragenda ashika imyaka 90 atarabona umwana. Imana irasubira mwongera mbwa ati soka aturabona uyu mucanga uri ku kiyaga ati kubona utoharurika ni ku ruvyaro rwawe rutazoharurika. Aburahamu agumana ibyo byizigiro. Urumva kera Aburahamu yitwa Aburahamu, Sara nawe yitwa Sarayi, ariko barahindura amazina. Muri kuranyumva arahindura amazina. Aburahamu akitwa Sara, Sarayi bakamwita ngo Sara, inakuruza w'amahanga, atanindira akoroka arabona. Sarayi nawe akita Aburahamu ngo Aburahamu, sekuruza wabize w'amahanga. Bitana amazina. Abantu ku mpande ngira barabatwenga akavuga ati aba bantu babasaza bitana ba inakuru na basekuruza b'amahanga batagirana numva n'inkoko yinjira mu nzu, ariko bo mu mitima yabo bakizera yabivuze. Aburahamu akavuga ati yabivuze niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Haleluya. Mu myaka 100 n'imyaka 90 Sara asaminda. Haleluya. Inda yakaheze atavyizigiro bikihari. Imana iremwa mu gitangaza, iremwa ya mahanga yavuga nguko kwizera. Haleluya. Ukwizera ibitariho ukabifata nk'ibiriho. Haleluya. Haleluya. Ukatura ngo ugwaye ingwara ukavuga ngo ndi muzima. Haleluya. Ndi muzima, narakize kandi ukigwaye. Haleluya. Ukavuga ngo nzogera hariya, nzogera kuki, umva kandi burya reka ndababwire nuko burya abantu benshi turizera mugabo nuko tudatahura ngo twizere mu ijambo ry'Imana nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Noneho umuntu arashaka no gupanga amapogama yiwe ukayapanga uzi ngo ejo uzobikora. None uko kwizera mugabo kutarimwo ukwizera Imana ishaka. None igiki kikubwira ngo urugendo ufashe uraza kururangiza, urizera kuza gushikayo. Haleluya. Rero n'Imana iragomba ko tuyizera, tukizera ijambo ryayo nkuko twizera amapogama dufata turara dupanze kandi tukizera ko yose tuyakora. Twizera Imana muri ubwo buryo. Haleluya. Haleluya. Hari umugore yanejereje ingene yagize ukwizera kandi Imana imuremera igitangaza. Haleluya. Reka dusome muri Luka igice 8. Mwumvirize uyu mugore nukuri arangyohere iyo ndiko ndaraba ukwizera yagize. Igice 8 umurongo wa 43 dushikane ku murongo wa 48. Haravuga ngo uwo mugore agwaye kuguma ava amaraso yarabimaranye imyaka 12. Yamariye utwiwe twose ku bavuzi adutangamwo ingemu, ntihagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu ziwe, ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu arabaza ati ninde ankozeko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishura bati erega mwigisha, n'ishengero rigukikije rikugunda. Yesu aramubwira ati hari uwunkozeko kuko numvise ubushobozi bumvamo. Wa mugore abonye ko atayoberanye aza ahinda agashitsi amwikubita imbere, amubwirira mu maso y'abantu bose icatumye amukorako, nuko akize uwo mwanya. Aramubwira ati mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Haleluya. Urumva uyu mugore aravuga ati jewe maranye ingwara imyaka 12. Murumva ko yivuje kandi yaragowe kuko mu Banyisirayeli iyo waba uri mu mihango ntiwajya mu bantu. Ibaze kuba ukumiriwe imyaka 12. Ibaze kuba uri kurababara imyaka 12.
ibaze kuba uriko uratanga amahera ingemu aho aja hose yumva yaradepansa amafaranga imyaka 12 ariko ngo yumva amakuru ya Yesu. Haleluya, haleluya. Yumva amakuru ya Yesu, arumva ati hari umugabo ariko arakiza abantu, hari umugabo ariko aratabara abantu, abagwayi barakira, bimbwa biramuguruka, impumye zirahumuka. Uyu mugore aravuga ati jewe ndahumanye, simbwirijwe kuja mu bantu, simbwirijwe, sinemeye amategeko y'abayuda, ntiyemera ko nja mu bantu. Umugabo uyu munsi ndagenda, ntibikenera ko mbona. Oya, ati ndumva afise ukwizera ko naho nokora gusa ku buyonga bw'impuzu ziwe nza kuba muzima. Haleluya, haleluya. Uyu mugore arizera, aravuga ati jewe ninashika gusa nkamukorako ku mpuzu ziwe ndizereye igitangaza. Umugore arahaguruka, ndibaza ko yifuza kidegeza kugira ntibamubone ko ntiyararekuriwe kuja mu bantu. Arasitana ngo hari ishengero ryinshi, arasitana ushikashikiriye Yesu. Haleluya. Ngo akora ku buyonga bw'impuzu ziwe. Urumva yari afise kwa kwizera guteye ubwoba. Ngo akimukorako Yesu aravuga ati atuye umuntu ankoze ko ninde, atuye umuntu afise uku kwizera ninde. Haleluya. Wa mugore ngo aratinya, aravuga ati noneho barantera amabuye, kuko itegeko wategwa amabuye. Ngo umugore arajugumira, aragira ubwoba, hama ngo baramubwira intumwa ziwe ziramubwira Toroneka mwigisha, urateba ubaze ngo ni bande bagukoze ko ubona aba bantu bose bariko barakuvyiga bakuduga bashaka kukubona, bashaka kubabona, bashaka kubakiza, uvuga ngo ni bande bagukoze. Yesu aravuga ati oya, ati ubushobozi bwumvuye mwose ubusanzwe, ati hari umuntu afise ukwizera nkoze kadasanzwe. Wa mugore aravuga ati nta kundi, ubwo yambonye nta kwisha kukirimwo, ngo acaraza ati ni jewe. Ati mara amubwira ikibazo, aramubwira ati mwana wanje, ati ukwizera ufise kuragukijije. Haleluya, haleluya. Ati ukwizera ufise sije ngo ukijije niko kugukijije. Bantu b'Imana, ukwizera murumva ko ari ukuboko kwakira igitangaza, murumva ko ari ukuboko kwakira amasezerano. Iyo utagira ukwizera biragoye ko Yesu agukorera igitangaza. Haleluya. Ugukira kwacu, ugutabagwa kwacu biva mu kwizera dufise. Haleluya. Biva mu kwizera dufise. Urumva ko uyu mugore ntiyari yizereye yuko aza gukorwa ko na Yesu. Sibyo yari yizereye. Yari yizereye yuko gusa niyakora ku mpuzu ziwe gusa abone igitangaza. Kandi murumva ko igitangaza cyakoretse. Rero nshuti nkunda, nahawe nanje natwe ukugira uko kwizera kubisazi kugende kukarenga ubwenge bw'umuntu, ukizera yuko ibidashoboka bishoboka. Haleluya, haleluya. Ibidashoboka ko bishoboka. Kandi nababwiye ko kwizera tugufise, mugabo tugufise ukutariko. Ibaze wowe urashaka no gutanga urukubaka inzu, ukavuga ngo inzu nzoyuzuza. Uko si ukwizera ko kumva ko wowe ushaka guhera inzu hasi ukayiduza ukayishita. Ni ukwizera nuko. Rero tugushire mu vy'Imana. Haleluya. Tugushire mu vy'Imana kugira ngo tubone amasezerano yacu. Rero Imana yo mwijuru ikumpera umugisha we wumvise iri jambo. Mana y'imbabazi no kwizegwa, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Nyemerera mwe muyera uriherekeze kugira ngo umuntu wese aduze ukwizera kwiwe, kugira ngo abashe kwakira amasezerano wamusezeranije. Kuko kenshi abantu turahabwa amasezerano ariko kuyashikamwo bikatugora kubera tutizera. Ndasenze ngo udushoboze twese kukwizera, kandi tumenye ko iryo wavuze ryose urishitsa, kuko we nta na kimwe gishobora kukurogoya. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.